Yes, tongeye kubahereza ikaze kuri channel yacu. Rero kubw'ivyo nagomba kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana Imana yampaye kuri uyu munsi. Naryo iryo jambo ry'Imana tuza gusangira riza kuba ryanditse mu gitabo c'Abaroma 14 ku murongo waho wa 12. Naho havuga ngo nuko rero umuntu wese muri mwebwe azobazwa n'Imana ivyo yakoze. Imana ishimwe cyane. Nkuko twumvise iri jambo ni jambo Imana yabwiye, ni jambo Paulo yabwiye Abaroma, ababwira yuko ngo oye mwibuke naho muri ivyo, naho muri mu bintu vy'iwanyu, naho mwahevye Imana mukaja gukora ibintu mwishakira, mumenye yuko buri umuntu wese azobazwa ibikorwa yakoze. Imana ishimwe cyane. Rero nagomba kugira ngo dufashanye muntu w'Imana, cyane nagomba ngo wera kubwire kuri uyu munsi yuko umuntu wese azobazwa ibikorwa yakoze imbere y'Imana. Rero nagomba ndakwibutse gutya, buri muntu wese yaremwe n'Imana, buri muntu wese ari muri iyi si, buri muntu wese ari muri iyi si y'abazima arico Imana yamuremeye. Ntuze wibagire muntu w'Imana, umenye yuko wewe uri ku mugambi w'Imana. Hari abantu benshi bakunze kwihanda iyo aronsa amafaranga atanayigeze, aje atangura guhinduka, aje atangura gukora n'ivyo atigeze akora. Nagomba ndakubwire muntu w'Imana yuko imbere y'Imana ufite urubanza, imbere y'Imana uzobazwa. Nkuko iri jambo ry'Imana ryatubwiye hano, ritubwira yuko ngo nuko rero umuntu wese muri mwebwe azobazwa n'Imana ivyo yagize ivyo yakozwe. Rero ivyo ugendera murabizi kandi ivyo ukora urabizi. Rero nagomba ndagusabe muntu w'Imana, nagomba ndagusabe mukundwa Imana yikundira, ngo kebuka ivyo urimo uzobazwa, kuko ngo Imana yacu dukorera, kuko Imana yacu yaduhamagaye, kuko Imana yawe yaguhamagaye. Andi kuvugana n'abakozi b'Imana, andi kuvugana n'uwari we wese w'umukristo, ndi kuvugana n'uwari we wese w'umuririmbyi, yuko we uja kuririmba ukacuja mu bindi, ugasagura umukozi w'Imana, ukamura umukozi w'Imana uja mu bindi. Nagomba ndagusabe yuko ngo ivyo byose ukora ufise urubanza nande, ufise urubanza n'Imana, kuko ngo buri muntu wese ngo azobazwa n'Imana ivyo yagize ivyo yakoze. Tujye tugenda tugasoma ijambo ry'Imana ryanditse hariya muri ijambo ry'Imana ryanditse muri Yakobo 4:17 niho havuga neza ngo nuko uzi gukora neza ngo ntabikore ngo imubera icyaha. Rero wa muririmbyi, wa mukozi w'Imana, wa mwarimu we, wa mupasteri, wa muntu uvuga ngo uri umudiyakoni, wama uri mu vyawe, abantu barakwizeye bakubona mu Imana, ariko ukaje utangura kugenda ukora ibidahwanye n'ubugombe bw'Imana, umenye yuko ufise urubanza imbere y'Imana. Nkuko ijambo ryavuze hano, ijambo ritubwiye neza ngo nuko ngo uzi gukora neza ngo ntayikore ngo bimubera iki? Bimubera icyaha. Rero reka ndagusabe muntu w'Imana ngo kora neza kugira ngo uzobazwe n'Imana ibikorwa byiza wakoze, kuko ngo twaremewe ku isi gukora neza, ntitwaremewe gukora ibibi, kuko ngo ibibi ntabwo ari ibyacu, ibibi ni bya wa mugwanizi, na nicyo gituma ngo yitwa Satani risobanura ngo ni ibikorwa bibi, ngo ni mirimo mibi. Nje tumetwa Satani kuko ngo kera yitwa ruswa. Rero uyo Satani reka kumufasha kampene. Ndagusabe muntu w'Imana ko twahisemo gukorera Imana, reka dukorera Imana, hama dukore ibintu byiza gusa, kuko ngo nitutakora neza ngo tufise urubanza imbere y'Imana yacu. Tujya tugera kandi tugasoma ngo mu Bigalatiya 6:5 ngo aravuga irindi jambo rikomeye gose ngo kuko umuntu wese azokwiyikorera
azokwikorerera ngo uwiwe mutwaro. Bwana asifiwe sana. So urumva ni ijambo ngerekereza kuvuga ngo umuntu wari wese azokwikorerera ngo uwiwe mutwaro. So rero hari abantu benshi bahavye umurimo w'Imana ngo gukubera ngo bavuzwe. Hari abantu benshi banse gukorera Imana ngo gukubera abantu. Hari abafasoni benshi muri aya masaha batagikorera Imana kubera abagabo babo bababujije. Hari abagabo benshi muri iki gihe batagikora umurimo w'Imana ngo bitwaza abagore. Hari abantu, hari inkumi muri iki gihe, hari ugwaruka, hari imisore idasigikorera Imana ngo bavye ngo bavyeyi ngo barababujije. Ntabwo ndakubwire yuko ngo buri muntu wese azokwikorerera uwiwe mutwaro nkuko handitse mu Bigalatiya 6:5. Ndagusaba rero umuntu w'Imana, kebuka kugira ngo woye ngo ukore vyiza, kebuka ukorera Imana, kebuka muntu w'Imana kugira ngo uzubazwe imirimo myiza wakoze. Ndazi yuko woye turi muri 2021, birashika muri 2020 bitagenze neza. Hari ibyo baba warakoze hanyuma ntibyagenda nkuko Imana aye igomba. Ndagusabe ngo wikoma gashi muri 2021 ngo utangurane n'Imana kugira ngo ujane n'Imana, kuko ngo ni udatangurana n'Imana uzorangiza kandi umwaka urangize nabi. Ndagusabe muntu w'Imana ngo tangurana n'Imana kuri uyu mwaka wa 2021 kugira ngo uzobone umugisha w'Imana kandi uzobone Imana. Tubakengurukiye cyane bakundwa kuri ubutumwa bwiza mushishikara gukurikira kuri channel yacu. Tubasabe ngo oye ntimuze mwibagire kugira like, kandi ntimuze mwibagira gusharing, kandi ntimuze mwibagira gukora akantu bakunze kuvuga mu Gifaransa ngo s'abonner. Rero oye turavuze ngo oye shalom shalom. Mwaba bahezagire cyane kubona bakunze kudukurikirana cyane. Turanezerwa cyane iyo mushike kuna mudukurikira hanyuma mukalakinga kugira ngo oye natwe mudutere intege yuko umurimo tuko turakora yari mwiza. Ndabifurije ngo oye ngo amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo ashishikare gushibamira mu mitima yanyu. Kandi ndabifurije umwaka mushasha, uzoba umwaka mwiza kuri twebwe, uzoba umwaka w'amata n'ubuki, uzoba umwaka kugendana n'Imana. Murakoze cyane, muhezagirwe n'Imana. Inge dusenga Imana. Uruhoraho nyene ububasha, uri uhoraho Imana yacu nyeningabo. Habwa amashimwe Papa n'icyubahiro gukubera uruwera. Ngo ni wewe Imana yacu, kandi ngo ni wewe uri Imana idahinduka, uri Imana ngo itava ku masezerano. None Papa yengiri jambo ryawe, ni wewe nyene ububasha ushobora kibirengeye kizima kuri shira muri wari we wese aza kumva ubu butumwa bwiza. Data ndakwinginge ngo kwemu wawe ashishikare gusobanurira ijambo, arisobanura ari we wese data ubere gukimbazwa, azoza kuri channel yacu akumvirira ijambo kugira ngo data ngo rizirigire impinduka mu bizirigire impinduka muri we. Urakoze uhora Imana yacu kugiye kutugira neza kandi ugiye kubana natwe muri byose. Data uragize neza, tongeye gusabira data imigisha kuba dukurikirana bose. Nuhabwa amashimwe n'icyubahiro ngo ndi wowe uri Imana nzima, nushimwa bikwiye. Tubakengurukiye cyane natwe abakunze kudukurikirana. Twavuze ngo shalom shalom. Mwaba bahezagire cyane, mugire n'ibisi byiza. Amen.